Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yezu yabari abigishwa biwe ati, mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani bibwira ko bumvigwa bagwije amajambo. Ntimugire nkabo kuko so wanyu azi ivyo mukeneye mutarigera mubimusaba. Mweho murasaba mutya: Dawe wa twese uri mwijuru, izina ryawe rininahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bigirwe kw'isi nko mwijuru. Nuduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nkuko natwe tubirekurira ababitugiriye, ntudutereranye ibitwosha nabi, yamara udukize akabi. Nkako niwagirira ikigongwe abandi, so wawe wo mwijuru azokikugirira. Ariko nutakibagirira, na so wawe ntazokurekurira ibicumuro vyawe. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Mu gisomwa ca mbere dukuye mu gitabo ca mwene Sirake, turumvise ingene uyu mwanditsi agaruka agatangarira ububasha bw'Imana bwakorera mu muhanuzi Eliya. Tukumva ingene mbere muri we ashikiriza nk'igisabisho icipfuzo c'ukungene yagize ati ngo hayiriwe abazotegwa iteka ryo kukubona, be n'abazopfana urukundo rw'Imana. Ukamenga ariko arashikiriza nawe ugushaka kwiza kuri muri we, kuko yoteba akazoshika iyo Eliya yareruwe mwijuru. Umuntu ariko arumviriza ingene amutazira, umenga ariko gusa aratangarira umuhanuzi ivyamuranze, ariko n'uburyo bwo gutangarira ububasha bw'Imana. Tugire Kristo. Ahangira ngo murumvamwo imvo rero ekleziya idutumira kwambaza beranda. Cane cane ni vyiza yuko muza murabimenya, mukabona yuko ivyo ekleziya batumirira vyose nta handi bishingira ibivoma mu ijambo ry'Imana. Kuko igihe twambaza beranda haraba bibaza bati ngo bariko bambaza imizimu y'abapfuye ihibambewe. Nibi nugutangarira ubwa mbere igikorwa Imana yakoze muri bo, kandi mbere bagaheza bakaduherekeza natwe ku rugendo rw'ubuzima twaciyemwo, bazi neza ingene hagoye, bakadusabira kandi tukumvigwa. Ngira ngo murabona yuko na Yezu muribuka hamwe yagenda ku musozi ajanye na babatumwa batatu, Petero, Yakobo na Yohani, akihindura akigaragaza mu buninahazwa. Aba bahanuzi bo mu bwuzure bwa kera bahambaye, Musa na Eliya, ngo baraza bayaga na Yesu. None bariko Yesu ariko yagana imizimu. Igihe twambaza beranda tukicarana nabo tukayaga ivy'urugendo rw'ubuzima bwacu hano ku isi, ukungene tubaye, ukungene bitugoye, tukabasaba ngo badusabire, ni nkuko na Yesu yagarutse akayaga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo baraheza ngo baganira ngo kubijanye na gwa rugendo agira arangure i Yerusalemu. Mbere mu bihe bikomakomeye tugomba gusaba ibintu bihanitse bigoye gose, turambaza cyane beranda. Igihe turi mu ntambara zikomeye tukambaza beranda, tukabona ingene igisabisho cyabo ari nkoramutima ku Mana. Namantangarira ukungene abavukanyi bamwe b'abaprotestanti bibagora gutahura, sinumva ingene bibagora kuko batasomye akarongo ku kandi aho vyanditse ngo murasaba beranda bapfuye. Bashaka utuntu twanditse neza dutomoye, mugabo ntibashobore kubona muri ayo majambo y'Imana ingene Imana ibereka ko kuba uri mu bucuti n'abamaze kugutanga mu ijuru, mbere ko ari ubucuti bukomeye gusumba n'abari ngaha ku isi, kuko bo n'aberanda baramaze gushikira Imana. None bigenda gute wewe kushobora gufata ukemera yuko pasitori mwirirwa muravundagara hamwe mu vyaha byo ngaha mwisi,
ko ashobora kugusengera ukumvigwa, ariko uze yaramaze gushikira Imana ni mugenda bw'Imana agusabiye ntiwumvigwe, ngo ya ngo karabaye ngo byarapfuye yarapfuye byarahetse. Oya, Yesu yazutse asubira mu ijuru kugira ngo atwereke yuko abacu bose bagiye, igihe batashe mu Mana baguma mu bucuti mwisangira mutima natwe nk'ubu turi kumwe ngaha turi na Hazimana. Na cyane cyane aba bangahe dukunze kwambaza ngaha. Papa Yohani Paulo wa kabiri warazi Radio Maria niwe yafashije kwitangura. Uyu mweranda Teresa w'umwana Yesu, na Ntuzinye na Yosefu mweranda hamwe na Yohani Batista umuvunyi w'iparuwase yacu, abo n'abantu twamana ngaha. Niwumva umunsi umenga wabuze inguvu, kumva umenga urahakwa gucika intege, tabaza Yohani Batista. Murazi ngene yacitse intege agaheba gatuma ko kwa Yesu ati mbega ni wewe canke narihenze. Tabaza Yohani Batista umuvunyi w'iparuwase yawe. Kumbure mwese nimuvuka muri iparuwase, cyane cyane bariko barakurikira nko ku marezo, ariko namwebwe murafise umuvunyi w'iparuwase. Umunsi wumva umenga ibintu byihindagurika ryo mu bintu byo muri 20e siècle 21e siècle biriko birakunanira ingene ubitahura ubibamwo, bikakunanira kumva amajambo eklezia ubuhanuzi eklezia itanga muri ivyo bintu byose byihindagurika ry'imico n'imigenzo, kabona yuko bikugora ukumva umenga ibintu bya evangelisation ntuvyumva neza. Tabaza mweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ibi njana yarabibayemwo arazi ingene bimeze, bikakugora kumva ingene wogendera urukundo rw'Imana mu buzima busanzwe, bikakunanira kumva ingene wogira amahoro y'umuntu agengwa n'urukundo rw'Imana. Tabaza Teresa azogufasha. Bikakunanira kumva ingene wogendera neza ubutwari bwo kurangura umugambi w'Imana, bikakunanira kunywanisha umugambi w'ubuzima bwawe n'umugambi w'Imana, uratabaza Yosefu agufasha. Abagabo bikabananira kuba abagabo b'intungane, canke abagabo nyene bazi kuringaniza urugo kw'Imana irushaka. Tabaza Yosefu mweranda. Hari uwundi ntavuze muzi yuko yo wewe nuwa twese n'umuvyeyi Bikira Mariya. Nico gituma ijambo ry'Imana rigarutse rero tukumva umenga ririko riratangarira uyo muhanuzi. Ubwa mbere si kubw'uyo muhanuzi, bariko batangarira ububasha bwaramurangutsemo. Mwumvise ingene ngo yarimwo ijambo ry'ubukomezi, ngo ijambo ryiwe ryaka nk'urumuri. Ni ijambo ryamuvugiramwo, ariko ntiryari ijambo ryiwe, kuko wewe arenganye iryo jambo mbere ryarabandanije, rirabandanya muri Elize. Ikindi twozirikanamwo muri iki gisomwa ca mbere nuko kungene rero Eliya bagumanye muri Israeli icyiyumviro kidahera kibagumamwo cyuko azogaruka, kuko atapfuye ngo yareruwe mu ijuru agatwagwa mu ijuru n'Imana. Tugire Kristo. Bakaguma biyumvira bati azohindukira agaruke. Kandi vy'ukuri Yesu hari ahantu tubona avuga ati ngo Eliya yaragarutse, nako Eliya yaragarutse, ngo ariko ntibamumenye, bamufashe uko bashaka. Mutima yakoresha Eliya aguma agaruka igihe cyose. Ubwo buhanuzi bwiwe bwo kumenya kubaha Imana, bwo kumenya gusonera Imana n'isezerano yayo, ubwo buhanuzi bwo kuguma duharanira ubutungane, igitunganye giteza imbere abana b'Imana vy'ukuri uko Imana ibibashakira. Iryo jambo ry'ubuhanuzi mutima n'ubu aracarihagararira biciye muri uyo muhanuzi uyu munsi twese dufise eklezia. Mutima aracakoreramwo ubwo buhanuzi bwo kumenya kubaha isezerano y'Imana, bwo kumenya kwama turondera
igitunganye mu buzima bwacu hagati yacu, hagati yacu, kandi ubwo butwari ikabugumya. Kabona yuko rimwe rimwe eklezia itegerezwa kugira ubutwari bwo guhaguruka mbere ikabwira n'abakuru b'intara n'abakuru b'ibihugu, ikababwira atari kubahangara mugabo kuko harimo ijambo batwaye muri bo badashobora kunuma igihe waba bagukunda vy'ukuri, igihe waba bagukunda vy'ukuri. Ngo nta mukuru n'umwe yigeza mugonda, nta n'umwe yigeza mutera ubwoba. Kwama dusaba kugira ngo ingabirano y'ubuhanuzi twaronse muri twebwe ntiyigere izingwazingwa n'ibintu vy'ubwoba, ubwoba burenze bumwe bukuboha ukananigwa no kuvuga ijambo ryiza ry'Imana riri muri wewe ryocira inzira neza abandi bakumva inzira bajana. Mu nkuru nziza turumvise iki gisabisho ca Dawe wa twese Yezu yigishije abigishwa biwe, agaheza akabigisha gusenga. Iki gisabisho ugiye kucumva Yezu mu kubigisha hari ibintu bibiri yafatiye ko mu ntakagira ati ntimusenga ubwa mbere mwibaza yuko mwumvigwa kuko mwagwije amajambo menshi nk'abapagani. Tugire Kristo. Bimwe byo gutangura kubona umenga ububasha buri mu bisabisho ubwavyo ntububone ko buri ubwa mbere muri wewe mu kwizigira Imana. Suko Yezu avuze ati murazoza murasenga mubipa Imana ibizi byose ashaka busaba. Si ibyo avuze kuko nawe haragera igihe agafata inyanya yo gusenga miremire gose mbere akazinduka bakavyuka basanga atari hari. Mugabo nuko vyitwa ko yaba yaryamye kare, none woryama saa 9 canke saa 7 z'ijoro waraye mu kabari waraye mu mupira hamuzinduke gusenga gute? Abantu turyama dutevye twakurikirwa. Burya umunsi w'ubuzima bwacu, tugere Kristo, ciyigwa c'ubuzima, umunsi w'ubuzima bwacu utangurana neza n'igihe twaryamiye. Mbere ubuhinga bukerekana yuko uyu munsi abantu na jewe ndimwe musabira aho hano nama nahacumuye. Abantu dusanga umenga twokora byose tukabiheza tukabirangiza ntavyo uzomara. None usumba umwana w'Imana yasubiye inyuma atabihejeje akagira ati genda mubandanye. Uyu munsi hasigaye hariho ikintu cyuko ikintu dans le tabacita ngo stacanovisme. Umuntu umenga agomba kumva yuko umenga iteka giwe no gutereka ibikorwa byinshi ngaho, mugabo by'ukuri ataco vyakoze kinini muri we no kubw'abandi. Gasanga ni ibikorwa n'ivyo biraho mugabo vyuzuyemwo umuruho, nta buhigwe birimwo, nta kanovera k'ubuzima birimwo, kubera yuko ibikorwa vyonyene si byo bizana ubuhigwe. Oya, birakorera ubuhigwe mugabo si byo buhigwe bwavyo. Manze kubona nk'abantu usanga bakagenda bagakora ibintu bakabika ibifaranga byinshi mugabo gasanga ubuhigwe ntiburi wabo, gasanga buzuye amaganya, ugasanga iwabo hari ibintu bigo, harabuze urukundo, kubera yuko sinzi umuntu higeze kubivuga ati umuntu arushe nta kindi ashoboye atari kuruhisha abandi. Mwitwararike kubaha umwanya w'akaruhuko n'itiro. Iyo ngabire mvuga nti ya mbere dufise muri ubu buzima. Wopfa umubura n'akayabaga umugabo ntubura agatiro. Je mpora mbona iyo nabuze agatiro ingene abantu mpakwa kubamara. Ugasanga umenga nturi muri wewe, ariko kandi n'igihe twakabuze Mukama arashobora kuduha ingabirano yo kwihangana. Ariko tumenye gutwara ibintu ku murindi mwiza uheza ukanywanisha neza vyose. Yezu rero ariko aravuga yuko dutegerezwa gusenga, ntitwibagire yuko kandi dusenga twavyiteguriye neza. Nibagombye kuvuga ati na cyane cyane ukwizigira Imana, ukwizigira kw'Imana ari so wanyu, ari dawe.
atari umuntu umenga tugiye kubwira tuti wewe turazi ko hari igihe umenga Imana tuko tubwira tuti rega wewe turakuzi urakunda amashikano, tukibaza yuko igihe twayihaye amashikano menshi tuti tuba tuyikondoye ikiduha, igihe twayihaye ibisabisho byinshi tuca tuyikondora ikiduha, mugabo tukibagira yuko ikunda cyane cyane umutima wacu, ikunda kijya kintu yamiriko iravuga kuzana umutima muri yo. Mwumvise ingene mu mpera z'iki gisabisho Yesu arashiramo ikindi kintu gikomeye cyane, kugwanya umubi, kugwanya nabi, kugwanya inabi kugira ngo Imana yisange muri twebwe. Hari igihe tuza gusenga ugasanga waje urabaragura ibisabisho mugabo ntiwumvirije umutima wawe by'ukuri imbere y'Imana. Ni hamwe uca usohoka kiva no ngaha muri chapelle ugahora n'umuntu ugasanga wamuhaye urushi, we uvuye guhura n'Imana, wavuze ibisabisho ntiwahuye n'Imana, ugasanga uvuye mu gisabisho nta kintu na kimwe cyagusigiye cyo gusuzuma ngo cyorore ubuzima bwawe, ugasanga urubandanya vya bindi nyene. Igisabisho cyambere cyiza nicyo duhereza twizigira Imana, kikatuvyaramwo ukuguma turondera guhindura ubuzima bwacu, kuguma turondera kubusanisha n'ubuzima bw'Imana, ukuguma turondera kwakira ubwami bw'Imana. Mwumvise yuko Yesu yabishingiye ko cyane ubwami bwawe nibuze. Mu bisanzwe ugasanga umenga uri kusenga kugira ngo ugire wowe ubwami bw'iwawe, si ubwami bw'Imana. Ubwami bw'iwawe ibintu vyawe bisagarare bikomere, imigisha n'imihezagiro. Namanitondera amajambo y'imigisha n'imihezagiro. Ubwami bwawe bwaguke, ubwo bw'Imana burimwo, umutima mwiza urimwo, umutima utunganye urimwo. Ico kintu kirahambaye gose. Nogira ni muri iki gisabisho mbere ca dawe wa twese ukabona yuko Yesu sukuduha gusa igisabisho twovuga ku rutonde, mugabo aduhaye nogira nti igihagararo c'ingene twoza dusenga n'igisabisho ingene twokiringaniza. Tugire Kristo. Ni byiza yuko uje imbere y'Imana udashoka, si byiza yuko uca ushika ushira imbere ivy'iwawe. Panza wiyerekeze ku Mana, utangarira Imana, usaba Imana yuko ubwami bwayo bukuzamo, ingingo yayo ikagutahamo, ikaninahazwa, hanyuma mu nyuma ugaheza nawe ugatura ibyifuzo byawe, naho buremerewe gute ukamenya uti Imana ni Imana, nizi mwemu zo gushobora kuvuga imbere yayo niyo yazimpaye, banzu yininahaze muri ubwo buzima yaguhaye, hanyuma uheze ushikirize rero igisabo cyawe. Ariko kumwe nabivuze, kuza mu mutima ugira uti nditeguriye mukama nanje kuba umuntu arondera igitunganye mu mitima y'abantu mu kumenya kugwanya inabi. Ivyo bintu bingahe rero igihe muje gusenga mubanze mubizirikane. Ubwa mbere kuza wizigiye Imana, ubwa kabiri gushira ubwa mbere Imana imbere n'ubwami bwayo n'ivyifuzo by'Imana n'inyungu z'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Ubwa gatatu gusaba rero iby'iwawe, ariko kandi gusuzuma imigenderanire yawe n'abandi, guturekura ibicumuro byacu nk'uko tubirekurira ababitugiriye abandi ntubafute nk'uko umenga ntibariho mu gisabisho cyawe. Ubwa kane kumenya ko mu buzima nta kugenda wasamye, nta kugenda umenga ushora umutwe nk'uruyuzi. Hariho umuntu yitwa umubi akorera mu buzima bw'abantu, kumumenya kugira ngo tumugwanye, tumwigizeyo, ntidusange ariko aradusubiza inyuma mu by'ubwami bw'Imana no mu by'ubuzima bwacu bwa misi yose. Aha anye naho bavuga ngo yamara udukiza kabi, ugiye kuraba mu Kigereki iri jambo ry'Imana ryanditswe bwa mbere ni yamara udukiza umubi. Umwe aguma ateza ivyiyumviro bibi, ugushaka kubi, imitima mibi, agakorera ku mashari n'inzigo vyacu, agakorera ku bikomere vyacu, kumenya yuko ariho ntubeho nk'uko umenga ntawe uhari.
ariko kandi ntubeho nk'uko umenga niwe yuzuranye hose. Ntubeho nk'uko umenga niwe yuzuranye hose, kuko dawe amufise ku bubasha bwose. Dusabe rero Umukama kugira ngo mu gusenga kwacu natwe tuze dufise mu mutima, mu gushaka, mu vyumviro vyacu ibintu koko iyo tubishikanye imbere y'Imana, Imana nayo iheze kumvita ivy'ukuri, uyu muntu arashaka kunywana mu kuri nanje. Ntariko avuga igisabisho cyo kwirondera wenyene, arondera irinahazwa ryanje, nivyo kandi ararondera ivy'ubuzima bwiwe, ariko kandi arumva yuko ubuzima bwiwe bufatanye n'ubw'abandi, akamenya no kubaho mu buryo butunganiriza n'abandi mu buzima, akamenya gusangira n'abandi ingabirano y'ikigongwe c'Imana. Amen.